Jeje akunda gufungura iki? Inyama. Jeje akunda inyama cyane n'amafiriti. Tugaruke kuri Nilam. Nilam akunda gufungura iki? Naje nuko nyene. Ego. Naje nkunda inyama vraiment. Canke muramahasa? Twe twita amahasa. Ego. Kuko turahuza ivyiyumviro vyacu ni bimwe, urabona turi muri aje imwe, ni vyinshi bituma twita ko turamahasa kandi turakundana. Ego nawe ndakubaza ije This is Homudi TV. Ico sabwa no gukora subscribe kugira ubandanye ubona makuru ari update, ubandanye ubona makuru y'abakinyi b'amareresi, comedy, filme, drama, byose muri rusangi. Umuntu wese akora utugenegene turamugendera tukumva makuru yewe. Uyu munsi twagendeye abastari bakomeye muri comedy, bamaze kwandikisha izina muri comedy. Turi kumwe n'abastari mwababonye abo twari kumwe uyu mwanya nawe tubonye abandi bakobwa beza cyane. N'abarundi kazi beza my friend ndakubwiye. Gumana nanje, gumana na Homudi TV, gumana na Simple Simon Pro, bandanye ubona makuru ari update, ndabereka abakobwa beza. Urashaka kwibaza, nushaka kwibaza. Reka tugende tuganire nabo, twumve igihe batanguriye filme, twumve igihe batanguye gukora ibintu vya comedy. Ndabaramukije. Turabaramukije natwe. Ndakuramukije nawe. Isawa. Mumaze kubabona nabigeme beza cyane bashajije bambaye neza basa neza ni ibintu byiza cyane reka nje hagati nta kibazo rero ni sawa I am the king. Okay, tubasanze nka muri ko murakina filme, sinzi kari filme sinzi kari comedy, muraza kubitubwira. Dusanzwe tubabona mukina filme zica kuri chaîne ya YouTube yitwa Ihuriro TV. Nababwiye nta mustari n'umwe akora entertainment nga mu Burundi tutazobereka tutazoba makuru yiwe. Reka duhere kuri uyu. Akazina kanyu mwitwa bande? Nitwa Nilam. Inde? Nilam. Nilam. Ego. Nilam. Irindi ufise izina rimwe? Immaculée Nilam. Okay, Immaculée nirikunda murayo kugira amenye iryo nkoresha. Nilam. Gusarira goye. Mugabo yose ndayakunda. Okay, Nilam ninde yatanguye ryari, yatanguye gukina comedy ryari? Natanguye gukina comedy mwaka uraheze. Mwaka uraheze, mwaka n'amezi makenya. Urabihariye abakunzi ba Homudi TV bababone neza. Wamenye gute ko ufise impano yo gukina comedy? Bivanye n'abantu twicarana bakabimbwira n'ivyo navuga n'ukuntu natera inkuru, barambye ati ndakwiye kuja gukina comedy. Ya ntabakubwiye ko niyo nzobe yawe vyoba vyiza. Ko kamera yariyo yose wokoresha video yoboneka neza. Oya nta numwe yambwiye, gusa uwambwiye ni komanda, arambye ati ndakeneye ko uza turakina na comedy kuko urabizi kandi byo kubera uranaboneka neza muri kamera. Ndavuga ati nta kibazo. Okay, gato ku buzima bwa Nilam. Ego, Nilam arubatse canke ntarubaka? Nabwo ndubaka. Mwamubonye bakuzi ba Homudi TV arashara umujene. Nilam wifuza umuhungu ameze gute? Nifuza umuhungu ameze gute? Nifuza umuhungu aho ngere ubuje nta umuhungu nifuza umuhungu ankunda gusa. Oya gukunda abantu bose barakunda kavuga ati shaka umuhungu afise inzobe nkanje, nifuza umuhungu yubaha Imana, agira ikiniki, afise amafaranga canke akenye. Nta ukunda ubukene. Nukuvuga ko ubonye umuhungu aje afise umutima ko gukunda ariko akenye utomwemera. Akenye? Hari waririmbye ati mapenzi bila pesa kuna mahaba. Rumva. Namwe bamukundana mukenye. Hari ibintu haragira uruha. Kavuga ati je narushe kweri narushe. Ariko urumva yishobo basi twe ntidukunda amahera twanka ubukene. Nukubugwanya. Yani basi agire simbeho ndumukobwa afise stress akongene nkakaronka nta kibazo.
Okay, ntubaze ngo hariho twimye ijambo, reka nawe tumubaze, tuganire nawe, tumubaze amakuru yiwe, atubwire byinshi. Ndabaramukije kandi. Ndabaramukije. Akazina kanyu? Nitwa Jojo, niryo nsanzwe nkinisha, ariko amazina yose nitwa Iradukunda Josepha. Reka dukoreshe Jojo nk'iryo namwe musanzwe mukoresha muri comedy canke muri filme. Jojo, nigene mwamenye ko mufise impano yo gukina filme canke comedy? Natanguye gukina théâtre muri 2013, ariko comedy natanguye kumenya ko mfise iyo mpano muri 2015. Jojo, reka ndakubwire kwanza ati uri mwiza. Merci. Nawe nibagiye kubikubwira uri mwiza. Yego, merci. Bakozi ba muri TV turabanda ati kumwe n'abakobwa bakomake ni Nilamu na Jojo. Mwababonye ndi hagati y'abakobwa beza cyane, abarundi kazi basa neza, bambara neza. Jojo, iyo muri ko murakina comedy mwiyumva gute? Birangyohera kuko bindimwo. Yeah. Uretse comedy hari ibindi bintu mwokina nka filme canke ibindi? Ubwa mbere natanguye nkina théâtre, hama ndava muri théâtre ntangura gukina filme. Narakiniye muri Ebim Media, ndava muri Ebim Media ndakina muri groupe yitwa Ikebuke, ariko ubu ndi muri Commanda Team. Ego, ndabikunda cyane. Okay, uwo gukinira gukinisha muri filme canke mu yindi comedy byogenda gute yo kuronka? Byobana abanjije kubaza manager wanje, kuko kuri jewe ndashaka kumwemerera, ariko turafise amategeko aturanga muri team yacu. Okay, nihe wifuza ko comedy ukora ishika nihe wifuza gushikana comedy ukora muri rusange? Ndifuza ishike mu Rwanda, mu bindi bihugu no muri Etats-Unis bishobotse. Yego, kuko ndabikunda bindimwo. Ndakeneye ko ikintu canje gishika ahantu kure. Sinkeneye ko biherera mu Burundi. Yeah. Okay, uri gukora iki kugira ibyo bizoshoboke? Ndiko nkoresha ishaka n'ubundi badusanze mu kazi. Yego. Okay, ngaruke kuri Nilamu. Oui. Iryo zina riragoye. Nilamu, mwamubonye n'umukobwa mwiza cyane, afise inzobe, mukunda gukina na Ismail Gasore avuga ngo John ya Bajaje, ibintu byinshi. Wiyumva gute gukina n'umukomediye nka Gasore? Niyumva neza cyane, kuko Gasore n'umukomedi ashoboye, arashoboye kabisa, kandi nta sene nshoboye gukina haburemwo Gasore na Komanda, hategetswe kuba harimwo. Nimihora bishika kubera ibintu akina, kubera gutwenga cyane ugasanga murativye guheza gukina kubera ugumutwenga? Oya, ndamaze kubimenyera, kumenyera akazi, ndamaze kumenyera nta kibazo. Gusa bikara cyangwa mugabo blague gato tukabandanya akazi. Ngaruke gato kuri Jojo. Jojo arubatse cyangwa ni mujene? Jojo n'umujene. Yego. Ndakubaze nawe wifuza umukunzi ameze gute? Ankunda nyitayeho, atamvanga ko je ndafuha cyane. Urafuha sana? Yego. Mwavyumvise bakozi ba Mudi TV, arafuha cyane uyu mukobwa nikatubwiye. So ameze gute? Tubwire neza character yo bafise uwo muhungu. Yubaha Imana, asenga, afise ingeso nziza, atari voyou, akunda akazi, ndakunda umuhungu akora. Yeah. Nawe urakora, ariko nizere ko utokunda umuntu akora nawe udakora. Ndakunda gukora, ariko ndi umunyeshuri, ariko no gukora ndabikunda. Ndibaza no ngandi ko ndakora, naho bamwe batabitahura. Ego, uretse filme nike kintu mukora? Mutubwiye ko muri abanyeshure, mwiga hehe, mwiga ibiki? Niga gestion commerciale. Ego, nkaba niga mu Buyenzi. Ego, muvuze ko musanzwe muri abanyeshure, murabona yuko ejo canke hirya ejo ayo mashure yanyu nibi mukora hari ikintu kinini bizobafasha mu buzima bwanyu? Ikintu kizodufasha, ikintu cyose no kubwira umuntu wese atangura hasi. Ndibaza turavye abaninde ba Kigingi, abakomedi bo nga mu Burundi, ndetse n'aba Ismail dukinana batanguriye hasi. Ntibatanguye rimwe hama ngo bevori ubwo nyene, barabirondeye. Ikintu cyose mu buzima no kukirondera, ukirondera ukagishiramo ishaka no kugikunda n'inguvu, gitezwa kuba ciza, gitezwa kuzana ivyamwe. Ariko ikintu cyose ugifashe binenegwe,
bizoguma uko nyene ntaco bizokuzanira muri kazoza. Ego ndabaza akabazo gato turamenye abakobwa bakina bagatera imbere bagakina comedy bagakina filme gusa akagera igihe akaja ku mugabo gacu usanga umugabo ati ntusubira gukina bijya bintu ico kintu ntubona ko kizava kigushikira wewe? Kuri je kwanza kimwe no kubwira nzobanza kuraba uwo tubyumva kumwe kuko sinshobora kugendana n'umuntu nanje ntakunda comportement ziwe sishaka kubana n'umuntu nzi ko ari umustar hama ndamwankire kugira ubustar bwiwe oya nimba ari ibyo bimwinziriza turabiye ku bastar banga mu Burundi hari abafise abagore kandi barazi nakazi kiwe aririmbye yagiye mu masho abazi nico kituzanira rasyo umva ateza kugira iki kubyemera nanje nitwabana n'umugabo tubyumva kumwe nibaza ko byabyiza kurusha tutabyumva kumwe simbona ko twoshoboka nako ndabikunda bindimo. Ego nigutejeje yambara akabona ati je naberewe kubyerekeye ama couleur style couleur na style duhere kuri couleur ndakunda bleu cyane ndakunda bleu ndakunda noir ndakunda white style ndakunda ipantaro nagakanzu ntuba nzi nambaye handi mukazi nari mukazi wante surprise ego Jeje akunda gufungura iki? Inyama. Jeje akunda inyama cyane n'amafiriti. Tugaruke kuri Nilam. Nilam akunda gufungura iki? Naje nuko nyene. Ego. Naje ngundi inyama vraiment. Canke muramahasa? Twe twita amahasa. Ego. Kuko turahuza ivyumviro byacu ni bimwe urabona turi muri aje imwe ni byinshi bituma twita ko turamahasa kandi turakundana. Ego nawe ndakubaza Jeje yambaye neza bayambaye gute? Ipantaro abegwa na kira mpunzu yose arabegwa ndamuvuza ari ngara arabegwa n'umugenzi wanje arabegwa. Ego we nawe wambaye neza wambaye gute? Jewe naje nambara twambara turakunda kwambara cyo kimwe nkubura nambaye kanzu naje nambaye kanzu naho zidasara na twese twambaye kanzu. Kandi nibage kubabwira ko muberewe muraberewe cyane gose. Merci mugabo twari mu kazi baduteye surprise. Ntaci turafise programme kutuza turagendera abakinyi b'amareresi canke ba comedy tubasanga mu ngo zabo canke ku kazi ndizera yuko umwanya n'umwanya muzobona tuje kura ubuzima mubayeho hari abakunzi banyu bifuza kumenya muri bande mubayeho gute mukora iki nizere yuko nitwabagendera muzotwakira tuzobakira vraiment nakibazo. Ego Nilam ndabashimire cyane kuri umwanya tumaranye ni Homewood TV tugedekana mu entertainment twese hamwe turasha gushikana entertainment yacu kure turasha guteza entertainment yacu imbere ikagera kure tugashikira aba Tanzania tukanabasumba tugaca kuba Nigeria tugashikira America byose birashoboka biri muri twebwe biri mu maboko yacu. Akajambo kagasunika rugi kuko ijambo rya nyuma ntiriba ejo uzosubira uvuge akajambo kagasunika rugi obwira abakunzi ba Homewood TV canke abakunzi basanzwe babaraba barorera video zanyu iki sindakutaye yavuze akajambo ka nyuma wobwira abakunzi ba Homewood TV canke abakunzi basanzwe babarorera kuri TV yanyu Ihuriro TV. Akajambo no babwira nuko babandanya baraba ibikorwa byacu murabe hariya babone neza. Okay nta kibazo. Akajambo no babwira nuko babandanya bakurikirana ibikorwa byacu ko turabarundi bandanya baturaba badusupportinga. Jojo akajambo kagasunika rugobwira abakunzi ba Homewood TV n'abakunzi basanzwe bakurikira Ihuriro TV ariho musanzwe mushira video zanyu. Akajambo nashaka kubabwira nuko bobandanya baraba ibikorwa by'abarundi babo nibyo byiza cyane badushigikire kuko atari bo twe ntaco twokora badushigikire bashigikira ibintu by'iwabo byo mu Burundi baraba ama video mu Burundi. Ego hama ndabakunda cyane. Ya bakobwa ndabashimiye cyane gose nizera yuko nundi munsi tuzosura kubonana muzoma akanya tuganire hari abakunzi banyu babakiniye kumenya ubuzima bwanya kanya nakanya nizere yuko tuzosura kubonana ndabashimiye mwe bivuye ku mutima. Natwe turabashimiye. Ndagushimiye nawe. Nanje ndabashimiye.
Yeah, this is Homudi TV, tukideka ni Move Entertainment. Twarababwiye ukaba ukeneye amakuru ari update, ukeneye amakuru ya entertainment ndundi, sha kuri Homudi TV, wandika ijambo Homudi TV, chukura subscribe na notification kugira ubandanye ubona amakuru ari update. Ni Simple Simon, Pro Band, Camera Free Mickey. Ciao ciao.